intamba mu rugamba, intamba mu rugamba. Uburundi bugiye gukinana na Chad kuri uyu munsi wa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 ku kibuga Stade Olympique Marshal Idriss Déby Itno kiri N'Djamena ku murwa mukuru w'igihugu ca Chad. Urukino ruja kuba isaha 8 z'umuhingamo, nuvuga 14 zo muri Chad, nuvuga isaha 9 z'umuhingamo 15 zo mu Burundi. Ni mu rukino rw'ibanze rw'umuzunguruko wo kurondera itike yo gukina inkino z'amatsinda yo kurondera itike yo kuja mu gikombe ca Afrika kandi 2027 tegekanije kubera muri Tanzania, Kenya no Uganda ubwo ni mwaka uza wa 2027. Ushobora kwibaza uti hagati ya Chad no Burundi ni kihe gihugu gifise amahigwe menshi yo gutsinda ikindi? Kahise k'inkino z'ibi bihugu ni akahe? Kekaniki? Ibi bihugu bihagaze gute ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA? Imyiteguro yifashe gute kuri buri ruhande? Mu kiganiro n'abamenyesha makuru nike cyizere imigwi iha abakunzi bayo. Ndabaramukije, nitwa Wilfried Rambona bantazira wifi. Kinyamakuru ni Wifi Sport cyangwa Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube. Kaze midonido y'inkuru. Atwinje muri kahise ku Burundi na Chad nta rukino na rumwe turonka goba rumaze kubahuza ku ruhande rw'abakinyi bakuze, ariko barigeze guhurira mu mahiganwa ya CAF, no kuvuga tunganye n'umugabane wa Afrika hari mu mwaka wa 2010 mu bakinyi bari munsi y'imyaka 21. Ico gihe Uburundi bwatsinze Chad ibitsindo 7-4 mu nkino zibiri, no kuvuga ko bwatsinzwe ibitsindo 4-2 mu rukino rw'ibanze, maze nabwo buca butsinda ibitsindo 5-0 mu rukino wo gusubiriza. Tugarutse mu nkino zitanu buri gihugu giheruka gukina ku giti cyacu, dusanga atamugwi numwe wigeze wigenza neza, kandi n'umusaruro w'ivyo bihugu byose usanga usa n'uwegeranye. Burundi bwatsinzwe izo nkino 4 butsinda urukino rumwe, aho ni mu gihe Chad yo yanganije mu nkino zibiri maze itsindwa inkino 3. Muri izo nkino 5 Burundi bwatsinze Guinea Bissau 1-0, hama butsindwa na Cote d'Ivoire na Kenya 1-0, bwongera butsindwa 2-0 na Gambia hamwe na Gabon. Nayo Chad yanganije na Ghana 1-0, inganya na Mozambique 2-2, hanyuma itsindwa na Madagascar 3-1, itsindwa na Mali 2-0, yongera itsindwa na Republique Centrafricaine 3-2. Naho umusaruro utagenze neza ku mpande zompi, bigaragara ko usatirizi bwa Chad byaranja bukava mu kibuga mwinjije ibitsindo kurusha ubwo Burundi. Muri izo nkino 5 abasatirizi ba Chad binjije ibitsindo 6 kuri 11 binjijwe, ni kuvuga ko bari mu ideni y'itsindo 5, aho ni mu gihe ubusatirizi bw'u Burundi bwo bwinjije igitsindo 1 kuri 6, nabwo nyene bukaba buri mu ideni y'itsindo 5, bikana ko bwanose itsindo 1 ku itsindo 6 binjijwe. Ibiharo bigaragaza ko naho ubusatirizi bwa Chad bwinjiza ibitsindo byinshi kurusha ubwo Burundi, ni nako nizamu rya Chad ryinjirika cyane ibitsindo byinshi kurusha ibyo Burundi. Muri make ibiharo bigaragaza ko Uburundi na Chad ari ibihugu bibiri biriko byitwara kumwe muri ibi biringo, nubwo ko forme zabo mu mupira w'amaguru muri kino gihe zisa n'izingana. Kutone ngaruka kwezi gwishamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA gwingene ibihugu birushanya iterambere ry'umupira w'amaguru buri kwezi, ndavuga muri uku kwezi kwa gatatu canke kwa ntwarante mwaka wa 2026, Burundi buri imbere ya Chad ibibanza 32. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyo nimero ubona aha munsi, genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zuje Stade Intwari zuje kuraba urukino rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamaruriza ivyawe biciye kuri no rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu byawe tubimbwiye abantu basaza dukurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61, ni plus 257 61
78 64 61. Kutonde ngaruka kwezi gwishira mu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA bw'ingene ibihugu birushanya iterambere ry'umupira w'amaguru buri kwezi, ndavuga muri ku kwezi kwa gatatu canke kwa ntwarante mwaka wa 2026, Burundi buri imbere ya Chad ibibanza 32. Burundi buri mu kibanza ca 145 mu gihe Chad yo iri mu kibanza ca 177. Ni ibihugu bibiri vyompi bifise abakinyi babayabaye, ariko baba bafise intumbero yo kwerekana ubushobozi bwabo maze isi ibabone mu ntumbero yo kwidandaza. Burundi bwaragarukanye bamwe mu bakinyi b'inararibonye nka Cedric Amis, umukinyi yatsinze igitsindo cashikanye Uburundi muri kane ya 2019. Avyibuka igitsindo casezereye umugwi w'igihugu wa Gabo kuri stade Intwari aho Bujumbura. Hagarutse kandi Saido Ntibazonkiza, umukinyi nimero 10 mwiza yaratinyitse muri kano karere ka Afrika, na cyane cyane mu gucenga, mu kuzungukana umupira no mu kwinjiza ibitsindo biciye ku mipira y'imiterekano, free kick canke coup franc. Kundi hano ndayishimiye Yusuf Nyange wa Jesenise niho azoba ari. Ariko naho biruko umukinyi Abedi Bigirimana ntiyashoboye kubitaba urukino naho ari mu rutonde rw'abakinyi bahamagawe. Je bikaba byavuye ku mvune yagiriye mu myimenyerezo y'itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu, bico bituma Abedi Bigirimana asubirizwa na Leonard Gakwaya. Ku ruhande rwa Chad nta bakinyi bakanganye naho nyene bahari, ariko barafise umusatirizi akomeye cyane yitwa Marius Mwandirimaji. Asanzwe akinira umugwi wa Samsung Sport wo muri Turiki, akaba ari nawe afise ibitsindo byinshi kurusha abandi bakinyi mu higanwa rya UEFA Conference League ryo ku mugabane wa Buraya, kuko afise ibitsindo 8 n'imipira 3 ivamo ibitsindo amaze gutanga muri iryo higano. Ibijanye n'integuro byo bifashe gute ku mpande zombi? Mu higano n'abamenyesha makuru ku munsi w'imbere y'urukino, navuga ku munsi wa kane, umumenyereza w'umukiseke w'u Burundi intamba mu rugamba Patrick Sangwa Mayani yagize ati abakinyi bose bameze neza naho Chad yagerageje kudutesha umutwe. Ico kintu nibaza ko ari ikintu twigeze kumva mu myaka y'igihumbi 1960 canke igihumbi 1970. Sinzi ibintu byabaciye mu mutwe. Ariko muri ino minsi imbere yo kuja gukina urukino uraba ingene igihugu kimeze, ubushuhe buhari kabwisunga. Ati kubijyanye n'ubuhinga bice bigufasha gutegura abakinyi bawe kumenyera ikirere uhasanze. Abakinyi bariteguriye kuja mu kibuga, kuja ku rugamba atangorane, turindiriye gusa urukino. Bizova mu rukino nivyo tuzokwakira, hanyuma tuzokina urukino rwa kabiri i Bujumbura rwo gusubiriza tuzi ibyavuye mu rukino rwa mbere. Ivyo yabishikirije kubera ko Chad itaborohereje mu gukora imyimenyerezo ku munsi wa kabiri n'ubwa mardi, aho yanse gutanga ikibuga kubw'imyimenyerezo Burundi bwari gukora mu masaha ahuye na y'urukino n'ubwa masaha ya 14. Byari bitegekanije ico gihe yuko Burundi n'ubwo mu gisoko cy'intama mu rugamba bukora imyimenyerezo umwanya bazokinira ko urukino n'ubwa isaha 8 zo muri Chad, ariko Chad yo yaranse gutanga ikibuga ayo masaha ibemerera kubaha ikibuga amasaha y'umugoroba amasaha 11. Byabaye ngombwa ko Burundi kugira ngo bumenyere ico kirere buja gukorera imyimenyerezo muri jardin y'ihoteli bashikiyemo, numva ko ari ibintu bishobora kuba biteshanya umutwe, gatuma mu equipe ishobora kuva mu rukino kugira ngo yabikoze ivy'umukire mu byo murabizi byinshi byarigeze kuba bishika hagati y'urukino rwigeze guhuza Cameroon na Algeria barondera itike yo kuja mu ikombe c'isi. Muhiraniro yahaye ikinyamakuru Akeza Sport, Mutima Constantino ni manager w'umugiseke cy'ubu intamba mu rugamba, yavuze ati abakinyi barafise ishaka ryo kwitanga mu myimenyerezo. Inyuma y'imyimenyerezo abakinyi baraganira hagati yabo kandi urabona ko bafise ihangiro rimwe. Muri make hari icizere cyo kwigenza neza mu rukino. Ku ruhande rw'umugiseke wa Chad, umusatirizi Marius Mwandirimaji yabyika ibinyamakuru ati nizera ko igiye kuba intsinzi ya mbere tugiye kuronkera ku kibuga cyacu muhira imbere y'abakunzi bacu. Ntituratsinda rero dushaka intsinzi ubu. Rakibutse ko urukino rwo gusubiriza rutekanijwe kubera kuri stade Intwari mu ndwi iza ni ku munsi wa kabiri tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu kwezi nyene turimo. Kubgawe ni uwe mugwi uha amahirwe menshi yo gutsinda runo rukino
twagiye turavuga byinshi, uravye uburemere bw'imigwi, uravye kahise kabo, uravye ivyo babwiye ibinyamakuru, uravye urutonde kuntu ruhagaze, mbega ku bwawe niki gihugu ubona uha amahirwe menshi? Duhure muri commentaire, nakumwe nanje Wilfried Irambona, batazira wifi, kinyamakuru ni wifi sport or wifi sport cyangwa wifi sport, ivana kumva bivuga, ikora kuri Facebook na YouTube. Ubundi muranige mu mirimo yanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao. Komeza uhungabane mu